nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagwe. Kubera ababisirayeli umwanya umwe barahagarara bakaduza amashimwe bagakora iby'ubuhinzi bakizigira Imana, ariko mu mwanya mutoya ugasanga bakubiswe hasi bari mu myidogo idasanzwe, bariko bifuza bitagira umutwe n'amaguru. Uwundi mwanya bagahagarara. Nawe uhagaze uno munsi wiyubare ntugwe, ube maso, ntusubire inyuma, ube maso, ntusange wabivuyemwo. Wewe uhagaze wiyubare ntugwe. Wewe wumva ushikamye uno munsi ntiwirate, ariko bandanye kwifuza kugira inkomezi nshasha zikubashisha gukorera Imana no kubandanya urugendo. Wewe uhagaze uyu munsi ugira umwete wo gukorera Imana, kuko iyo turiko turakorera Imana biratuzigama bikaturinda kugwa mu vyaha. Wewe uhagaze uyu munsi wiyubare ntusange wabaye umunebwe wo gukorera Imana, kuko mu bunebwe dusanga twakoze ivyaha, kuko tuba twabuze icyo dukora. Abafaransa ni bavuze ngo une main vide Satan donne envers. Atacyo ufise ukora Satana acaza akagukoresha. Abanebwe arabazi, acaza akabateza gukora ivyaha kubera yabonye nyene bagaragara nta na kimwe ariko barakora, bari inoccupé, agacaza akabokipa n'ivyaha vyabo. Rero Imana idufashe. Wewe uhagaze wiyubare usenge, wiyubare ube mu ijambo ry'Imana, wiyubare ugira umwete wo gukorera Imana kugira ntuzosange wakubiswe hasi nk'uko Abisirayeli vyabagendeye. Kindi naco batwibukije, Pawulo yibukije Abikorinto, arababwira ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Aravuga ngo iyo ariko Imana niyo kwizigirwa, nizo bakundira ko mugeragezwa n'ibiruti byo mushobora kwihanganira. Aravuga ngo hamwe nibibagerageza Imana izobacira icyanzo kugira ngo mubone ukuntu mushobora kuvyihanganira. Nshuti yanje uyu munsi iyo ngwara Imana yaretse ngo ibe, irazi neza yuko ushobora kuvyihanganira. Ubwo bukene irazi ko ushobora kubwihanganira. Wiruke gusambana uhinduke maraya ngo nukubera ubukene ngo urondera amahera yo kurya, urondera amahera y'inzu, urondere minerva rubanje gusambana. Oya haba namba nacabagerageje kitari cyo umuntu yoshobora kwihanganira. Niwigumye, niwihangane ushitse kwiherezo, niwihangane urindira ugutabagwa kw'Imana. Ahubwo ibyo bibazo byose ubibwire Yesu, ubibwire Yesu mu buryo bwo gusenga, ubibwire Yesu mu buryo bwo kumwinginga. Niwabona atishuye umwinginga agira icyo akoze, kuko n'umwizigirwa arashoboye kandi akora ahageze. Niwamusaba uyu munsi ukabona ntakoze, niwava wibaza ngo yampevye, yantaye, yabivuyemwo, eka hari igihe akurindira araba ukwihangana kwawe aho kugarukira.